Ndabaramukije mwese amahoro y'Imana abane namwe jewe ndi Jeanne Hatunga nkaba nkora mu ishirika ryitwa AJ Harmony Community Services. Uno munsi nkabanje kugira ngo tuyage kuvyerekeye ubwene gihugu bwa Australia, kubera ko narasanze hari abantu badashobora gusobanukirwa ukuntu ibi bintu bimeze. Nca mvuga ati reka tubishire mu gihugu mu rurimi rw'ikirundi, kuko hariho benshi bigora kugira ngo babitahure mu Congereza. Mu bisanzwe namye ndeba kuri website ya Australia Citizenship, nsanga ari byo nyene by'ubwene gihugu. Nsanga bavuga ko kugira ngo utore ico kibazo c'ubwene gihugu utegerezwa kwiga aya masomo baba batanze. Ubu noneho byaroroshe, barayashize mu Kirundi. Amasomo urabanza ukayiga ukayatahura neza, na gatabo gatoya, ntabwo ari amapaje menshi cyane. Hanyuma wamara kubitahura ukaja gukora, ukabukinga, ukaza gukora ibibazo 20. Muri ibi bibazo 20 ni ibibazo byo gucagura, ari byo bita multiple choice. Hama bagasaba yuko ibibazo 5 vya mbere bijanye n'akaranga kumwene gihugu wa Australia utegerezwa kuba wabitoye byose. Ni kuvuga ibibazo 5 bijanye n'akaranga utegerezwa kubitora byose. Hanyuma mu bindi 15 bisigaye utegerezwa gutoramo byinshi muri ibyo 15. Kuvuga bavuga 75% by'ibyo bibazo 15 utegerezwa kubitora. Rero ndavuga ati reka muri ishirika yacu turaba ukuntu twofasha abantu badashobora gutahura neza ibibazo by'ubwene gihugu, kubera ko dutanga mu bisanzwe dutanga ama service atandukanye muri ishirika. Turafasha abantu bafise nk'ubugwayi, bafise nk'ubumuga, bafise ibindi bibazo bakeneye byo bijyanye no muri iki gihugu cyo muri Australia. Rero no munsi tuvuga ati reka twongere ko nibi by'ubwene gihugu dufashanye. No kuvuga kubera ko babishize mu rurimi rw'ikirundi, turashobora kwigisha abo bantu mu Kirundi no mu Congereza. Mbere turashobora no gukora no mu zindi ndimi, zijya ndimi zivugwa muri East Africa, cyane cyane nk'igiswahili, igifaransa, igiswahili, igifaransa, hanyuma tukongera kandi tukagaruka mu Congereza. Hanyuma mu Kirundi rero ari rwo rurimi ndiko ndavugamo ubu, canke se abavuga mu Kinyarwanda naho nyene, kuko Ikirundi n'Ikinyarwanda ni kimwe. Turashobora kubyiga hamwe, hama tukabukinga, umuntu akaja gukora yamaze gutahura neza, kubera ko biri mu Kirundi bica byoroha. Umuntu rero yifuza yuko twofashanya, twomufasha muri ibi by'ubwene gihugu, tukamushiramwo ama audio akaza arayumviriza, hanyuma tukamwigisha kandi tukavugana imisi twoza tubonana. Ni karibu woduhamagara kuri iyi namba, hanyuma umwe mu bakozi bi AJ Harmony Community Services akazokuvugisha akagufasha kugera utoye ubwene gihugu bwa Australia. Murakoze cyane. No kuvuga iki ni igice ca mbere cyo kugira ngo tubanze dusigure. Igice ca kabiri tuzoba twamaze gushiraho ibyo bibazo mu Kirundi no mu Congereza, tugenda tubisoma kugira umuntu wese atahure. Hanyuma ushaka ko dukorana kugira ku munsi wo kuja gukora nawe azotuvugisha inimero ngiyo. Hanyuma murakoze cyane, kandi mbifurije kugubwa neza muri uyu mwaka no mu bindi bihe byose musigaje kubaho. Muze mugira amahoro. Murakoze.